abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi w'ikiganiro abakunzi b'amahoro, we washimye kubana natwe kuri uno munsi. Amahoro y'Imana abane nawe. Uri kumwe na Samuel Nsabimbona, ndiko ndategura kino kiganiro. Umutumire wanje ni Remy Habyarimana. Remy, ndabaramukije. Ndabaramukije Samuel, ndaramukije n'abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Remy Habyarimana musanze murongoye ishirahamwe Maison Lieu d'Espoir, inzu canke ikigo c'ivyizigiro. Kaze kandi ikiganiro muracumva yuko arabakunzi b'amahoro, musanze muri abatumire bakunda kutwitaba. Uno munsi turagomba kuganira kubijanye n'amashirahamwe. Murabibona yuko mu gihugu cacu bariko barahimiriza cyane ibijanye nuko abantu bagira amashirahamwe yo kwiteza imbere n'uburyo bwo kubaho. Hanyuma urumva hirya no hino bavuga bati twashinze amashirahamwe, ariko rimwe na rimwe ukumva bamwe bagira bati ishirahamwe ryacu ntirigenda neza, abandi bati ibyo twari twateguye byahombye, muganda abandi bavuga bati bigenda neza. Uyu munsi rero tugomba kugira ngo dufashe abo bantu ingene amashirahamwe yabo yoshobora gutera imbere. Remy Habyarimana, iyo bavuze amashirahamwe mwebwe mwumva mwinshi ko nsanze nzi yuko ivyizigiro biva no muri ivyo nyene. Murakoze cyane. Ishirahamwe n'abantu baja hamwe hanyuma kandi bakaza bazanye ubuntu bwabo. Iyo baje rero bakaja hamwe ari ishirahamwe no kuvugwa n'umugwi w'abantu urenze umwe. Ikibazo ca mbere rero gica gitangura nico bazanye, kuko kenshi aho niho abantu bihendera, ntibiyumvira ico bashize hamwe. Iryo jambo ry'ikirundi rirabisobanura neza, nishira hamwe mugabo nuko ritavuga bashize hamwe iki. Igihe rero bashize hamwe bishoboka no buryo butatu. Ubwa mbere nuko ushobora gusanga baje bafise impano canke ingabire zitandukanye mu buryo butandukanye. Muri ico gihe bazanye ibintu byiza baje gushira hamwe. Ni bimwe rero baca bavuga ko ibigize inama bigira imana. Bamwe mu kirundi bavuga yuko nyamwigenda katari miri impeshi. Bica bigenda neza kuko abo bantu usanga batangura kuzuzanya. No kuvuga jewe kumbune mfise ubwenge Imana yampaye, narize ndatahura igisata tugire dukoreremo, tugaca tugirishira hamwe nawe we kuko wowe ufise amafaranga kandi nivyo bazi ko ufise amafaranga. Uyazanye rero tukayashira hamwe, je ngaca nshiraho ubumenyi mfise, umugambi ugacumera neza kuko ahakenerwa amafaranga wowe urahuzuza, ahakeneye ubuhinga bwo gukora uwo mugambi je nkahuzuza. Ugaca usanga rero twuzuzanije twubakanye ikintu gica kigenda neza. Haba hasigaye uburyo bwo kumenya ngo mbega ko ahari abantu haba uruntu. Mbega tugire rero amategeko azotugenga ingene bizogenda, kuko ikibazo kenshi kiba nuko aha mu gihugu cacu mbere na cane abenshi bibaza yuko abagiye hamwe igihe we uzanye amafaranga we ucumfata nk'umukozi gusa, ntiwemera ko ubwo buhinga bwanje bushobora no gusumba ayo mafaranga, kuko jewe mbanje ndimwo babiri, jewe ndimwo ubwo buhinga bwo kumenya ingene bikorwa, mugabo kandi nje ndimwo n'uwo muntu aca bishira mu ngiro. We rero ugaca usanga akenshi bakihenda kuko baca bibaza ko bazanye amafaranga ari wenye n'ibintu. Iryo nikosa rinini rica rituma mbere naha mu Burundi abantu naho biga bagashika kure umenga baguma barondera bafise amafaranga nk'abakoresha babo kandi bategereza gushira hamwe ivyo. Ubwo n'uburyo bwa mbere rero. Uburyo bwa kabiri ni gihe bashize hamwe ingorane, kuko naho nyene birashika. Kandi aho niho ntinyina cane ko kenshi wavuze uti bica bigenda nabi, niho biba biri. Ni gihe abantu
abantu bagiye hamwe kuko bumvise ngo leta yavuze ngo abantu nibaje hamwe hanyuma abantu bafise ibibazo rero bagaca baja hamwe mu majambo make bazanye ivyo bibazo hamwe nta nyishu irimwo mu byo bariko barakora uca usanga bahereye mu ngorane kuko bazanye ingorane n'ibikurikira bishobora guca biba ingorane ikibazo ca mbere gica kiba nuko nta kumenya ngo wewe udufasha iki kuko ntacu uzanye umwe wese rero acagira icyo arindiriye ku bandi ugasanga bose barindiriye ku bandi mugabo nta ufise inyishu y'ibibazo bafise ugaca usanga ni ikibazo umugwi wa gatatu rero ni igihe bamwe baje bafise ibyo bazanye byiza abandi bakaza bafise ibyo bazanye bibi abo bifata umwanya muremure cyane kugira ngo habeho uburyo bucanke buriya iyo bakoze neza bakagira imana bakaronka ababatunganya neza barashobora gushika ahantu bahuriza hamwe ugasanga ibintu biragenze neza mugabo hari aho kenshi naho nyene bishika ugasanga bazanye ibyo aho kugira ngo batore umuti bice bigenda neza bigaca bisubira inyuma nubwo buryo butatu rero buca butanga amashirahamwe ariko rero unyemerere tuvuge kumbure n'iki kintu ciyumviro c'amashirahamwe caje kiva muri ibi bita iterambere ry'ibihugu mu bisanzwe nta gihugu gitera imbere n'abantu bagize ico gihugu batera imbere n'abantu rero bagira bati mbega vyogenda gute kugira ngo ibintu bigende neza n'igihe rero abantu baba babonye ko bari mu ngorane hanyuma bakabona ibituma batera imbere n'ibintu bisaba ko umwe afata iki gisata undi agafata iki gisata undi agafata igisata noneho inyishu canke umwimbu ukazoba uvuye muri ivyo bisata bitandukanye mugabo ugacuza ufasha bose akarorero no guha n'igihe ibihugu vy'iburaya vyari bivuye muri zirya ntambara zibiri bise ngo nisi yose abenshi batanguye kuvuga ko batemera ko zari izisi yose nuko gusa niko abantu baba bazi ko bari basumba abandi bama babivuga uravye no muri Bibiliya baravuga ngo rusansoma canke guharura abantu ngo kwabaye mu isi yose mugabo mu bisanzwe kwabaye aho uwo mwami yatwara hanyuma inyuma yaho yatwara ntihabaho n'igihe rero intambara zabakuye bavuga ngo n'izisi yose mu byo kuri mu Burundi nta ntambara yabaye naho ho bari mu Burundi gusa urumva ntikibaye isi yose batwubashe bovuga bati yabereye aha uretse aha icyo twiko turavuga nuko baciye baja hamwe baragira ati none twova muri izi ngorane gute no kuvuga iki bari babuze abantu benshi gose kandi cyane cyane abagabo ico gihe abantu bakora mu mashira hamwe barabakenyezi n'abigeme kuko nibo batari bagiye mu ntambara nibo bari basigaye ari benshi hanyuma basanga iby'ubutunzi bwari buhagaze ko byarapfuye amabarabara yarasambutse intambara indege zasambuye amazu menshi bategerezwa gusubira kubaka ibihugu hanyuma haca rero ico bise umugambi wa Marshall Plan Marshall no kuvuga abanyamerika bo batari bashikiriwe kuko bo bagwaniye iburaya iwabo nta ntambara yari yabaye baca babazanira rero amafaranga menshi baragira bati tugomba yuko umuntu wese yoba afise iciyumviro c'umugambi wo mufasha kandi ugafasha n'abandi ntabure kuwukora ngo yabuze amafaranga baca bashira amafaranga rero menshi mu mabanki bashira amafaranga menshi mu mashira hamwe atanga amafaranga bijya bita ama assurance n'amabanke n'ibindi kugira ngo uwo wese yoba afise iciyumviro kiboneka ko gikozwe co mufasha kigafasha n'abandi bace bamuha amafaranga nivyo rero vyatumye iburaya haca hasubirana n'ingoga ikibazo rero baca basanga ntushobora kuvuga ngo ugiye gukorera mu rudandazo gusa utakoreye mu barima ivyo dandaza ntushobora gukorera mu kurima gusa mu gisata c'ubuvuzi utagikoreye mu kuko abo barima bategereza kuba bakomeye ntushobora gukorera muri ivyo utakoreye mu mashuri kuko ejo uzokenera abanyabwenge basanga nibijya rero baca bavuga no munsi ngo iterambere integral development integral ni ya vyose aha rero icyo ngomba kuvuga ngahe iwacu tugarutse aho iwacu rero ni uruhara rudahara
kwa leta ni ukuvuga bavuze ngo ni hajeho amashirahamwe ugacureka abo bantu ngo nibibeko mu by'ukuri amashirahamwe ashobora kuduga agahagarara neza azoba ari wa mugwi wa mbere twavuga ni ukuvuga bariya bamaze kubona aho bamaze kwishikana bafise ubuhinga bagafita n'amafaranga bashobora gukoresha kuko nta shirahamwe ridakoresha amafaranga igihe rero bari ngo abashomeri nibagira ishirahamwe nca ngira ikibazo nti barigize baca bakora iki ni babandi baca bazana ibibazo gusa kuko bose bakeneye akazi kandi akazi atari akazi k'amaboko gusa ucubahembera ico kuko uwo aza ku kazi yambaye aza ku kazi yafunguye igihe rero bari ngo bazi gukorana babe hamwe ari abashomeri gusa jinca ngumana ico kibazo hariho ikibuze ico kibuze rero kitabaye ni ngorane ni kuvuga iki uriya mugambi wa Marshall wabaye Buraya udaherekeje ibitwita amashirahamwe tuzogira igice kirishobora kungana na gice ca gatatu canke kiri munsi y'ica gatatu c'amashirahamwe azogira cashikako kuko azobaraya gusa yagizwe n'abafise uburyo amafaranga kumbure turaza kugerageza tuvyinjiremo neza dufate ngene tworonka uwo muti w'ibyo kogwa ariko tubanze twiyumvire gato kuri ya ntango mwari mwahereyeko ishirahamwe rigomba gushingwa mwari mutangiye kuvuga ngo hakwiye kubaho amategeko muri ayo mategeko ibintu nyamukuru mwibaza abantu bakwiye kwiyumvirako kugira ngo batangure neza byo bari biki bihava bisubira kugaruka aho nyene numva umengo ugomba ko tuza guhereza jewe ntuhava uvuga ngo ndakunda amafaranga gose kurusha abandi mugabo ndi mubemera yuko atagikorwa ciza gishoboka kitagira amafaranga aha andazi ko we uri umupastori uhavugira uti n'abakirisu n'abantu bemera Imana n'abantu bizeye ego cyane turavye Yesu hajya ntibabyigisha ko mwe ntimukunda kubitwigisha ko gose mugabo usomye neza Bibiliya biraboneka yuko yari afise umukontabure umuntu ajejwe ubutunzi bw'ibyo bakora no kuvuga baragiri ibyo no kwita integuro y'ibyo bazokora ni naco cabaye rega igihe yariko arabarira arishura isengesho rya Yohana agize ati ubu tubari yagomba kutugura ninde agize ati ingene yababari yaza kuba bereka bamwe baciye bagira ati ngira ko aramubarira ibintu yogura ariko kandi n'igihe yahaza abantu bavuga ngo hari abagabo 5,000 no kuvuga ko hajya abaharura neza mu migenzo yabo bavuga ko bari nk'abantu 12,000 mugabo bagira ati ababariye ngo bamagara ati naho twari gufata amafaranga ngo tugure ntidufise aho twogura urumva mu mitwe yaba Yakobo bo bari abantu bibiharuro baca baja muri bimwe by'kuraba nico ku rutonde rw'ibyo twavuze ko tuzokora azanye ikintu kidatondetse ngo bacana ati naho twogira iryo kosa ryo gushira mu byo tutateguye igikogwa naho tworonka tubigura mugabo kumbure bisobanura ikibazo umuntu ashobora guca bibaza mbega iyo kaboneka aho babigura bari bayafise ni ivyo nibindi mugabo no kwerekana yuko niba Yesu wenyene umwana w'Imana mu migambi yiwe yarategekanya gukoresha amafaranga aha vyumvikane yuko nibikogwa bike bishoboka hatabaye amafaranga ashobora kutabaye umpaye gutya ajya duharura gutya mugabo niba muza guhuriraho mukorera ico kibanza n'amafaranga nako muza guhuriraho kumbure waje nikinga waje na bus uko waje kose n'amafaranga kandi imbere yuko uje gufata iyo bus kugira uze gukora neza wabanje gukora ku munwa kuko babivuga uca wumva ko n'amafaranga twibajije rero neza tugomba umwimbu fadika naha rero nshencangira nti gushira abantu rero hamwe ico tutaciyumviriyeko gica kibi kibazo uti amategeko aca heraho nyene kugira ubumunywanye wigishira hamwe ni henshi rero uco usanga bagira bati amafaranga yo kwinjira naya urumva ko ariho bahereye none ushize ishira hamwe badanafise nayo binjirirako urumva niho
urugi ruca ruba gukugaranye ica kabiri nuko baca bagira bati none uzodutunganiriza n'uzoduhamagara mu nama bega azoduha telefona azoza araza ashikira umwe urumva naho nyine niya telefona n'amafaranga niyashikira umwe naho nyine ni bimwe byo kwiyunguruza n'amafaranga mu majambo make kujye kwitegura canke gutunganyishira hamwe ko mu ntango batabivuganye ngo bavuga nibwo buryo aho buva ucuba umuzi uza gutuma vya bindi bituma ishirahamwe ritagenda neza naho rero ayo mategeko icambere baravugamwo ingene binjira n'ivyo bategerezwa gukora nk'abanywanyi hagaca habaho rero tuzotunganya gute ishirahamwe ryacu abarirongoye bazaba ari bangahe bameze gute bizogenda gute n'ibindi hanyuma bakaza rero aho baza kwandika neza ivyo bazokora ari byo bizoca bivamwo rero na gwa rutonde rw'ibikorwa bazokora. Murakoze cyane. Hari jambo mwahavuye muza ko muvuga uburyo iruhande y'amafaranga kumbure ngira ngo ubwo buryo nibwo bwo hava buvugwa cyane kuko mwumvirije uko mwabivuze ari umuntu aje nawe nyene yitwa uburyo. Bega byo abantu ntibaba bitwa uburyo hanyuma ayo mafaranga akinjira muri ubwo buryo. Ego cyane. Nari nakivuze yuko ni nikosa mbere ritari ritoya kuko umuntu ahejeje amashure sinzi kurana soma no kuri zijya ubu basigaye bazita certificat bahejeje ariko ubundi uduze gatoya ni diplome ritangurwa no kuvuga ngo kwizina ry'umukuru w'igihugu twebwe abagize umugwi turemeje ko Samuel Sabimbona yize akamenya ibi bikurikira bagaca batondagura ibyo wize mu bisanzwe igihugu cemeye ko ivyo bintu bize nawe wategezwa ku novuga gute kwishimira kubize mugabo aho rero bigoreye naho kuko uja guheza amashuri ubu kubera uko kuntu tuba twize usanga mu vy'ukuri atemera neza ko ivyo bintu abizi nawe nyene ntiyemera kuko ndamaze kubibona umuntu akaza kugubarira ngo akeneye ahejeje amashuri akeneye akazi tumwana ati numvise aho bagira bakora ikibazo hana ntiwize ibi nibi ngweko ukumva kumenga yo kwepa gukora ikibazo ivyo biva kuki ku bintu byinshi gose harimo n'ingene twiga usanga mu ishure ntibabarira umunyeshure ko yiga kugira rondera inyishu z'ibibazo by'ubuzima usanga benshi umenga yiga kugira menye umwigisha kumenya umwigisha rero so kumenya ikigo urumva biratandukanye biraronka amanota kwiye ave kuri uwo mwigisha aje ugasanga rero abo bigisha bose arabarenze kandi nuko abarenga ni bimwe bica bizana bimwe by'ukwiba mu ishuri uko yiba rero biriko biramukuramwo kwa kwiyizigira kwazi ibyo yize kuko igihe azoheza nawe nyine acaronka urupapuro mwana ngo nivyo wize maho babimubariye mugabo wakabaza ati aha byinshi nibyo urumva uwo rero ntaza kunezerwa agiye gukora ikibazo kuko ntabazi ngo nziki ico namenye niki ico ntamenye niki ico ni cambere ca kabiri yategerezwa gushika ahantu aheza amashuri agira ati iki niki ndagishoboye muri ico gihe imbere y'ukuje gusaba akazi benshi bategereza kuba barigiriye akazi bonyene canka akagenda agira ati ujya muntu ndazi ko afise amafaranga mugabo ntazi kuyakoresha mu buryo je navyize ngira nandika ingene azoyakoresha nshenzana rero ubuhinga bw'iwanje duce dukorana muri ico gihe ntaje kugusaba akazi aje kukubarira ngo mubabo mu gifaransa bita ba associé no kuvuga abakorana cakubarira ati jewe rero burya umugambi tugiye gukora ugizwe n'ibice bitatu niko babigira abahinga hari hico bita umutahe w'ubuhinga n'umutahe w'inguvu zibikora hakaba hasiga umutahe w'amafaranga mu bisanzwe benshi rero igihe ivyo baba babisembye baca bibaza ngo umutahe ungana n'amafaranga gusa mugabo amafaranga abahinga berekana yuko aja munsi ya 1/3 kuko ubwo buhinga bubikora
n'amaboko aza kubikora canke ingufu zija kubikora nizo ziri hejuru ya 2/3 urumva amafaranga acafata gace gatoya ngombye rero kugira ngo ntiwiyumve ngo bimwe nahera ko nashize imbere amafaranga ngo vyose bica bigirwa n'amafaranga oya abantu rero igihe bakoze gutyo birumvikana ko jewe mpejeje amashure ngacanza ndakuzanira ikintu canditse neza cyanda kwereka nti weza nizo miliyoni 10 zawe mu mwaka tuzoba tugeze kuri 200 ntusubira kwibaza ngo none uzoba wahembwa ngahe ari je navyanditse wewe cyo biti mu mwaka urampa zindi 10 yego ndabikwereke kuko navyanditse muri bwa buhinga bwanje wewe ucugira uti akira genda ukore je ku mwaka ndindiriye imiliyoni 10 mugabo kuko je ndiko ndakora kuva ku kwezi kwa mbere nce nihemba no ku kwa kabiri kandi nce menye ingene ndiho ibiro menye ibindi byose kandi ushatse wewe woreka ivyo ntunabijemwo ukanyizera gusa yuko umwaka uheze nzoguhina imiliyoni 10 ivyo rero bibaye bituma abantu bagukirwa we uca utanga ayo mafaranga ugacuja mu bindi ukora mugabo jewe yahaye nkamenya nti turakorana nzomuha imiliyoni 10 niba nsanze je nsigarana 5 niba tuvugana ko tuzigabura ivyo nibindi mugabo uravye kagira uti naho ndashira muri banki izo miliyoni 10 mu mwaka ntizizoma zindi 10 mugabo ndayamuhaye ndabona ko uwo mugamba ariwo ko ndamwizeye reka ndayamuhe aho biba bishobotse kuba muhereye ku bintu bifadika byumvikana neza murakoze gose umuntu rero nariko ndagomba nyene kugira ngo abantu batahure neza yuko amashirahamwe afise urutonde akwiye gutunganirizwamwo kugira ngo abantu ntibame bariko baravuga bati n'amafaranga gusa kuko kesho usanga niyo bariko baravuga bati amashirahamwe bavuga bati nta mafaranga bagahera kuri ico none icoza imbere n'ikihe nayo mafaranga canke nuko kubanza kwitunganya oya imbere ntihaza amafaranga imbere ya byose haza iciyumviro hanyuma mbere abahinga bavuga ngo umugambi utanditse ntubura umugambi ico ciyumviro rero nyeneco aracandika hanyuma akandika washaka n'amafaranga n'igihe mu buryo bwo kwandika umugambi amafaranga agira igice ca nyuma kuko mu kuza kumenya yukeneye nukuba wanditse ibyo kogwa muri uwo mugambi hanyuma ugacugira uti iki kidusabaya iki naco kinsabaya iki naco kinsaba vyose nsanze binsabaya ni nyuma kuko abo bavuga ngo umugambi ngo nta mugambi nogira kuko nta mafaranga mfise nukuba bacuritse ibintu bihenze kuko uciye incurika ibintu kibazo nawe ukamubaza uti nta mugambi ugira kubera ata mafaranga ego je ndayafise ugire rero ukeneye angahe mu by'ukuri ntashobora kwishura kuko naho yo kwishura abaguhaye igiharuro kidagiraho kiva kugira yishure neza yobanza kwandika wa mugambi akavuga ati aho tuzokorera ibiro tuzobipanga kuranya hanyuma mu kwiyunguruza tuzokoresha amezi 3 ya mbere abakozi bazohembwa gusa bazoba ari 2 canke 3 akakwereka ibyo byose bizokorwa hanyuma gutyo niho rero ucubona uti umugambi rero ugizwe n'amafaranga ya mbere aho ni naho bica bifashiriza kumbure biza guhindura nimbaza ko ari nabwo buryo leta y'u Burundi iri kwirakoresha muri kino gihe aho baca bagira bati umugambi wanditse neza ukabu ubona yukeneye kenshi ubona n'igihe harabaho ubwo buryo gukuraba ngo mbega hamwe ya mafaranga dutanguje yoba ari ingurane yosubizwa mu gihe kingana gute nibaza ko ari uwo mugambi bariko barashira imbere y'iyindi kugira ngo abantu batangurire kutaronka ngo barahawe mugabo bakore bazi yuko ayo mafaranga bazoyasubiza ivyo rero ni ukuvuga yuko kugira umenye amafaranga akenewe mu mugambi nukuba wawanditse nuko muko wandika rero ugacubona ukanaraba mbega ntaco nibagiye mbe nta gikenewe vyiza igihe atari wabimenyereye yabizobereyemo gose agaha nabandi bakamusomera bakaraba bakagira ati aha hari akantu kamwe wibagiye gashiremwo aha naho iki wagishizemo kidakenewe gose ko muzogikenera mu mwaka wa kabiri ko mugomba kugira umwaka wa mbere higikuremo ugasanga rero uzanye umugambi wanditse
kubaba bazi ubu buhinga bw'imigambi ashobora gusoma agacagira ati aha rero ubu biraboneka yuko niba yanditse mu mutwe atahura ibisumba ibi nico gituma nka banki bashobora kutabaza ibibazo byinshi bacagira ati amafaranga akira kuko turabona ko azogaruka ego murakoze cyane urumva yuko kugira ngo ishira hamwe rigende neza ubwa mbere no kuryiyumvira ko hagategurwa ibyo biyumvira gukora hanyuma ubyo bamaze kubona yuko bokora akaba ari byo baronderera uburyo vyanditse kandi vyanditse murakoze cyane twagoma tubanze Remi tugarukirize hano gatoya kugira ngo tuze dushishikare kuko ndumva yuko ivyiyumviro bikiri byinshi ariko tukiraho nyene mwebwe muramaze guca mu mashira hamwe atandukanye hari impanuro mwotanga mu ncamake mu kurikije ibyo mubaze kubona ego cyane iya mbere ni yuko navuze nti ndavye uko biriko birakogwa muri bita amakoperative canke yandi mashira hamwe ariko arategwa intege na leta ko kumbure leta biboneka ko iriko irashira imbere iki cuko abantu bagira imigambi iyo mu gifaransa bavuga ngo ni bankable imigambi biboneka ko ikoze ishobora kwiriha akandi bica bisa nk'ibiboneye ko yuko umenga muri ico gihe umuntu rero adafise icahera ko ntaco yokora mu bisanzwe dufatiye rero kuri bijya twavuze bigize uburyo bwo gukora umugambi tukwerekanye iyo twavuze yuko bibiri bya gatatu s'amafaranga no guhinga ivyo rero benshi barabifise ico ni cambere ca kabiri nuko bwa mbere babanze kumva yuko niba Imana yaramuteye iteka kiga akaronka diplome no kuvuga ko n'igihugu cavyemeje kuko irya diplome niko vyanditse ku izina ry'umukuru w'igihugu bagaca bavuga ko ujya mu bita jury wasanze Samuel Sabimbona yize neza akamenya ibi bikurikira hanyuma amaze kwiyemera wenyine kuko cyo n'ikintu gikomeye muri ibi bikugira imigambi n'amashira hamwe kwemera ko naho abandi boguta ufatira ku by'Imana yaguhaye we ukiyubaka hanyuma rero agaca akora muri ico gihe naho yoba ataronse ico ca gatatu c'umutahe w'amafaranga ko haca haba ico bavuga ngo kuziganya mu mwanya mu gifaransa bavuga ngo investir dans le temps nuko ushobora gusanga rero ivyo wanditse ubishize mu ngiro hanyuma hagatangura bica bisaga umwanya muremure gereranije n'igihe watanguye ufise ubwo buryo mugabo ugasanga vya bindi bifashe ko hari capitale umutahe uca usanga mu minsi mikeya hariho abantu baca babona ibyo buri kurakora kuko mu vy'ukuri hariho iki kinaco kidakomeye ngaho iwacu c'uko abantu bashira hanze ubuhinga bwabo ivyo bazi kugira ngo abantu bahave babigura ubundi ahandi barabigurisha wagize umugambi mwiza ukaja ahantu baba bita ngo ni salon des projets no kuvuga ahantu abantu bafise ivyiyumviro bahurira bakavyanikira hanyuma abantu rero bagira ati ico nico je ariko ndarondera ujya fise byimviro vyiza ndondera ujya mugambi naze rero tuvugana bacu usanga muciye muja ahantu mukumvikana rero hanyuma ufise amafaranga rero agacagira ati je ayo ndayatanze bagaca bumvikana rero bimwe twavuga byo ntibiba bikiba ama tegeka bagenga mugaba ca bamategeko canka amasezerano kontra aca bavugana ati za miliyoni 10 umwaka uheze uzozishira kuri iyi konte vyandike ati nanje umpaye miliyoni 10 muri ico gihe bizogenda kunuko ugaca usanga rero umugambi uratanguye naho rero abantu batokumva ko atamafaranga nta gishoboka umutahuriho gushika ku bice bibiri bya gatatu by'umutahe wose mugabo uciye ico ca gatatu kiboneka buno nyene nisa mugabo kitabonetse birashobora kutangura hanyuma kikaza bukebuke murakoze cyane urumva we uri kurakurikira kino kiganiro cyacu urumva ingene mukwiye gutangura ishira hamwe mukurikije uburyo mufise kandi buhereye kuri mwebwe nyene
hanyuma n'ibyiyumviro nk'uko Remi umutumire wanjye yabivuze, amafaranga akazoza mu nyuma, ariko cyane cyane tuzoshishikara kuri iki kiganiro cyacu turabe nyene ingene boshira mu ngiro ivyo vyiyumviro vyabo, bakuraho n'intambamyi zitandukanye. Remi nagomba banze ndabakengurukiye. Ndabakengurukiye namwe kandi ndakengurukiye n'abariko baradukurikirana kugira ngo bumve ko naho uriya mugambi wa Marshall utoza mu Burundi, abarundi b'inkerebutsi bashobora kudufasha tukagira ico dushitseko. Murakoze cyane nawe wadukurikiranye, turagukengurukiye kandi wumve yuko ushobora kugira ico ushitseko muri ubwo buryo nyene ufise, hanyuma wifatanije n'abandi bikaja imbere. Ndakwikebanuye naho butaha. Abakunzi b'amahoro, ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.